Kw'Īsôko. Kw'Īsôko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1933 ababirigi batwara Burundi bagize amashamba yose yari mu gihugu ibibanza vya leta bikingiwe, ariko itegeko rigenga ayo mashamba ryagiye gushigwaho n'iteko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatatu ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980. Igwirirana ry'abantu be n'imiriro ya Nyakanga nimwe mu vyagiye birabangamira ibidukikije na cane cane amashamba cimeza akingiwe. None uyu munsi hirya no hino mu gihugu amashamba akingiwe yifashe gute? Hoko gwiki kugira ngo agarukigwe? Ibi nivyo tuganire ko muri kino migabane Kw'Īsôko cyo kuri uwa 20 ntwarante umwaka wa 2021. Thierry Bigirindavyi njinga ndakibashikirize kaze. Uburundi bufise amashamba akingiwe mu mihingo itandukanye y'igihugu. Trezoro niyo ngabo wa Radio RPA arabitwibutsa. Igihugu c'u Burundi gifise ubwoko bwinshi bw'amashamba. Isoko ryacu mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu gisata c'amashamba rimenyesha ko hari ubwa mbere impongore kama. Kubw'iryo soko impongore zirimwo inyamaswa mu Burundi zifise uburinganire bungana na hegitari 100,800. Izo nazo ni uruhongore rwa Ruvubu, rwa Kibira hamwe n'urwa Rusizi. Isoko ryacu riharura kandi ko Uburundi bufise amashamba 5 akingiwe. Hari ishamba rya Gisagara mu ntara ya Cankuzo n'amabanda Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Isoko ryacu rivuga ko ayo mashamba afise uburinganire bwa hegitari 1,730. Hari kandi amashamba akingiwe ya Mukungu, Rukambasi na Kinoso afise uburinganire bwa hegitari 24,500, kumwe no mu Kirundo hari hegitari zikingiwe 1,570. Nkuko iryo soko ribandanya ribivuga, Uburundi bufise kandi amashamba cimeza akingiwe bita mu Gifaransa réserve naturelle cane cane mu manuko bw'igihugu. Ishamba cimeza riri mu ntara ya Bururi rifise ihegitari 3,200, irya Kigwena mu ntara ya Rumonge rikaba rifise hegitari 500, hamwe rero n'irya Vyanda Rumonge rifise hegitari 4,500. Ubwo butunzi rero bw'igihugu mu bijanye n'amashamba burabangamiwe. Intambamyi ya mbere akaba ari kiremwa muntu. Ingaruka zikaba zibonekeza ku binyabuzima n'abantu nyene badasigaye inyuma. Nkuko muhejeje kuvyiyumvira ayo mashamba naho akingiwe arageramiwe. Kuri mikro ya mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo kuri Radio Inzamba, Mamere Sabushimike arongoye ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije aratubwira abangamiye ayo mashamba mu Burundi. Umwasi wa mbere ageramiye ayo mashamba cimeza akingiwe mu Burundi nukudakurikiza amategeko agenga amashamba. Abo nabashira mu ngira ayo mategeko bwa mbere n'abajejwe ikigo BP kwikomine hose hari ujejwe intwaro mustanteri, hari inyamiramabi, hari komiseri, hariho procureur mu ntara, hariho buramatari mu ntara. Ayo mashamba akavogerwa agahonywa, izo nzego zose ziri ngaho izuba riva. Ku mwasi wa kabiri n'abantu bagerera muri ayo mashamba bakarimayo. Dutanze nk'akarorero igirishamba cimeza rikuru rya Kibira aho bahavuga ko abategetsi bariko bararimayo ibigori n'ibiraya. Ivyo rero n'akamaramaza. Uraje nk'ishamba cimeza rya Rukambasi imiryango irenga 200 n'iyindi yagerereyeyo izuba riva. Ishamba cimeza rya Vyanda, ishamba cimeza rya Kinoso, ayo mashamba yose tuvuga yuko asigaye avugwa nko kwizina. Hanyuma uwundi mwasi nabagenda guca y'amakara n'abaja guca y'imbaho z'agaciro. Hanyuma rero uwundi mwasi akwirikira n'abaturira n'abahigi be n'abarondera imiti y'ikirundi muri ayo mashamba cimeza. None umuti wobuhe kugira ayo mashamba kingiwe ntagenda kagirire? N'ubunyere dusubire twumvirize Mamere Sabushimike. Nugushira mu ngiro ayo mategeko akingira ayo mashamba cimeza. Ikigira kabiri nuko yokora ibishoboka vyose imaze gukingira ayo mashamba, igashira mu ngiro amategeko mpuzamakungu asaba ko igihugu cose cogira n'ibiburi ibice 18% vy'amashamba cimeza. Mu mwaka wa 2014 twari tugeze ku bice 6 n'inusu. Mu kugwiza yandi mashamba rero dusaba leta nibi: hariho umusozi ufise ibice bigaragara, umusozi wa Gihinga uri mu ntara ya Mwaro.
umusozi wa Mpungwe, umusozi wa Nkoma, umusozi wa Birime, umusozi wa Inanzegwe, umusozi wa Kibimbi, Kigambwe, iyo nayo ikaba iri mu ntara za Rutana, Ruyigi, Bururi na Makamba. Igihugu kitagira amashamba ntikigira amazi, cicwa n'uruzuba nta mwimbu, n'ugutorera inyishirama ikibazo c'igwirirana ry'abantu. Umwanya wose abantu bazoba bagwirirana ku murindi udasanzwe, amatongo akaga, uzosanga leta itagishoboye gukontorora ingene abo bantu bavogera ayo mashamba. Ivyo biti ayo mashamba nivyo biduha imvura, bikaduha imiti tuvura, bikaduha akayaga keza. Amashamba n'itunga ridasanzwe mu buzima bw'igihugu be n'ubwo bakibamwo. Ayo nayo kugira yubahirizwe harakenegwa ugushaka kwa leta mw'ikurikizwa ry'amategeko akingira amashamba be n'intererano y'umwe wese, baba abanyagihugu, abajejwe intwaro canke abajejwe gukingira amashamba. Aha akaba naho duce dusozerera kino kigabane kw'Īsôko cuno munsi. Thierry Bigirindavyi twari kumwe, nkaba ndabikebanuye naho utaha. Cyari ikiganiro kw'Īsôko.